mbabaza inkuru z'amasiganiro y'abayuda. Abari barasigaye balibakia. Abari barasigaye batajanywe ari nyagano. Ndiyo. Mbabaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Kweli. Barambwira batabari barasigaye muri icyo gihugu batajanywe ari nyagano bari n'amarushwa menshi n'ibiteterwa. Amarushwa menshi n'ibiteterwa. Kandi inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Ushobora gusoma igice cyaho cya kabiri kugira tubisomere rimwe tubandanye. Igice cyaho cya kabiri were ku murongo wa 17 ugeze ku 20 mu bana. Mstari wa 2:17 hadi 20. Maze ndabarira tangura amajambo atangura. Nehemiya aremesha abantu ngo bubake. Ndiyo. Maze ndabarira Yego. ati mbega nimubona ayo twabonye. Ingeni Yerusalemu hahindutse imisaka. N'amarembo yaho akaba yarahiye. Imana idufashe cyane. Endeni muze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwaba turakatwengo. Ndaheza mbiganira ingeni ikiganza cyiza cy'Imana yaje cyabaye kuri jewe. Mbiganira n'amajambo umwami yabwiye. Nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashira ko bakora icyo gikorwa cyiza. Ariko Sanibalati Umuharoni na Tobiya Umwamoni w'umugurano na Geshemu Umwarabu batumvise baradushinyagurira batubarira agakengegwe bati icyo mukora n'ibiki. Mbega si uko mugomba kugarariza umwami? Yego. Naje ndabishura Imana yo mu ijuru nizotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushira ko tukubaka. Ariko mweho nta mugabane, Imana idufashe, nta bubasha, nta n'ikibutso mufise Yerusalemu. Amen. Amajambo tugomba guhagararako maneno ya msingi ya leo ni nyene rivuga ngo nanje ndabishura. Ni neno linasema Imana yo mu ijuru nizotuma bikunda. Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Haleluya. Amen. Igituma yabishuye amajambo sababu aliwaambia maneno haya. hariya amajambo atangura ku murongo wa 3. Na maneno ambayo alianza mstari wa 3. Sura ya kwanza mstari wa 3. Kuna maneno makuu alisema. Avuga guteka. Anasema hivi. Barambwira bati abari barasigaye muri ico gihugu batajanywe ari nyagano bari n'amarushwa menshi bafise amarushwa menshi wako na huzuni. Haleluya. N'ibitetegwa. Haleluya. Kandi inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Abari barasigaye waliokuwa walibaki bari n'amarushwa menshi wako na dhiki inzitiro kwa kuwa kiu ukiwa ulibomoka. Bari barasigaye walikuwa walibakia bari n'amarushwa menshi wako na dhiki. Ahantu sehemu hii ndahiyumbira Biblia itweretse Nehemiya inatuonyesha kwamba anaitwa Nehemiya alikuwa alienda katika nchi za mataifa akajaliwa neema akatenda kazi. Alikuwa anampa mfalme chakula. Alipokuwa anatumika kazi katika wakati akawa mtu ambaye anatoka kwao ambaye anaitwa Hanani. Alikuwa mmoja miongoni mwa jamii. Alipomuona akamwambia habari za kwao. Tunaendesha utukufu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Amen. Akamuuliza habari za kwao. Akamwambia sikiliza, waliobakia wako na dhiki na ukiwa wao wako ukojani, wako na shida nyingi, wako na machozi, wako majaribu, wako katika vita, wako na huzuni. Yesu nani wa Baba. Bwana Yesu akakuwa na huzuni kwa kuwa kwao wako katika machozi. Akasema itawezekana watu watoke katika dhiki, itawezekana. Akaomba Mungu. Biblia inasema
sura ya kwanza. Bwana nije ku murongo wa 5. Ukienda katika mstari wa 4. Leo tutohasoma. Leo tuzipasoma. Untabaye mungurikirane. Nisaidie tu. Mungurikirane. Nifuate. Imana yo mu ijuru. Mungu wa mbinguni. Genda haha. Atembele mahali. Imana yo mu ijuru. Yugurura ikirere. Imana yo mu ijuru. Yugurura imiryango. Imana yo mu ijuru. Itesha agaciro. Imigambi y'abadayimoni. Imana yo mu ijuru. Ihagarike ubushobozi bwo mu ijuru. Wowe uriko urakorera hasi. Imana yo mu ijuru. Yugurura inzugi z'ijuru. Imana yo mu ijuru. Ikore ku mitima y'abantu. Umuntu wese yadaha abona ikiganza tuduze icyubahiro cyawe. Haleluya. Watasenga akaomba Mungu. amanyene Akajua ibyakura umubabaro Abisirayeli ntagusenga Imana. Ibyakura mubatetemwe Abisirayeli ntagusenga Imana. Namwe nagomba nababare igishobora kumukura mu bihurimo gusenga Imana. Haleluya. Amen. Inzitiro zarasambuwe ariko igishobora kuba kuri inzitiro rwawe ni maombi. abaje gusenga. Haleluya. Waliokuja kuomba. Haleluya. Imana ishimwe. Mungu apewe. Wihangane. Vumilia. Nawe uri ku zuba. Angalau uko katika jua. Shida kufise. Karibu uliokuwa nayo. Ikubabaza gusumba iryo zuba. Itakuhuzunisha zaidi ya Ingorane ufise. tatizo zako. Intambara ufise. Shida uliyokuwa nayo. Ikubabaje Itakuchoza gusumba iryo zuba. ya hiyo jua. Wihangane. Vumilia. Isengesho irava kure mu buzima bwawe. Kumbia maisha yako. Haleluya. Haleluya. Abari nyuma. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Akalia. Haleluya. Akalia. Akaomba. Akasema haiwezi. Watabaki katika hili. Watabaki katika hili. Ikubali Mungu wa mbinguni. Atawatoa akamwomba mbinguni likajulikana. Akazaliwa kibali. Akatembelewa na Mungu. Akaongea naye moyoni. Akamwambia wewe kaomba. Omba. Omba. Omba mfano bora. Kisha wewe. Wewe uzokubakisha ruriya rukura ruriya ruhome kugira ngo Abisirayeli basubire bagire ijambo bateragane bwabo abishiki bwabo abana kuja gukora ati nja gusaba uburenganzira bwo kuja kubaka. Haleluya. Uwo mwanya neza w'ikiganza ciwe mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu. kubera gusenga Kwa ajili ya kumshukia. Nagomba ndakusenga uyu munsi ikiganza ciwe c'Imana gisubire kitwoneke. Iyo umuntu agize ikiganza c'Imana ahantu aroye aca yemerwa. Anataka kubaliwa. Ikiganza ciwe ni mkono wa Mungu. Je, mwenyewe kwa basi ya kazi. Haleluya. Tu. Akiwa na mkono. Watu wanamtafuta. Nani gituma bamurota ukora gusenga Kwa ajili ya iyo utasenze atangira fabere atangira ikiganza ciwe. Mana yo mwijuru Mungu wa mbinguni. tuzite biganza. Pandisha mikono yako. Mana yo mwijuru Mungu wa mbinguni. ubushobozi twahawe Kwa uwezo ibiganza byari byarahumanye. Ibi biganza ntacyo byabona. Ibi biganza ntacyo byashikako. Uhereye umwanzi reka bagire ikiganza ciwe. Uhereye isaha ikiganza ciwe kiba kibe kuri biganza. Icyo bazokora icyo giheza kiba aho bazovuga lobesike bagire ikiganza ciwe. Ikiganza ciwe kiba kibe kwababa ndabasengeye uyu munsi uri hejuru niba barakabagaye n'umukozi wawe ikiganza ciwe kiba kiba mwiri biganza abonetse guhinduka mwiri biganza. Haleluya. Akiri ikiganza ciwe kiba